akanyamuneza mu bagumyabanga bo muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana Sylvain Nzikoruriho akaba ari kumwe n'indongozi ziva muri uwo mugambwe yarashikirije inzu abagumyabanga cyane bagizwe n'imfuvyi n'abapfakazi. Izo nzu zikaba zigera ku 23 zikaba zubakiwe abafise amikoro make muri rusangi, kandi mwene ico gikorwa cyo kubaka mwene izo nzu kikaba kibandanya muri iyo ntara. Bene gushikirizwa izo nzu barashimye uwo mutima wo kwitwararika abatishoboye uranga abagumyabanga. Ukuntu narimbayeho murakubona ingene bimeze mu bihe imvura yagwa, jewe numva nti mana nukuri ahaje umutima wanje urarushe, mugabo ni wewe kunduhurira ngira ingene no bivuga numva nezerewe cyane. Umunyamabanga umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana Sylvain Nzikoruriho agashima ko bariko barashitsa ihangiro bihaye ryo gufasha mu kubakira imfuvyi abapfakazi n'abandi bose basa mikoro make nabo biyumve ko ari abene gihugu nk'abandi. Umunyamabanga wo mu ntara ya Rutana twebwe twamatugira ku muco w'indongozi zacu. Umunyamabanga mukuru umugambwe wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yaduhimirije kwitaho abafise amikoro make, abatishoboye, imfuvyi n'abapfakazi, abadafise uburaro, tububakire nabo biyumve ko ari abene gihugu nk'abandi. None rero iryo hangira umugambwe wihaye niryo twebwe nga mu ntara ya Rutana turiko turashitsa. Bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD batowe mu ntara ya Rutana bakaba bari baje gushigikira ico gikorwa cyo gushikiriza amazu.